Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora byose, Mana uvuga bikaba kandi uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimubake kandi rimukomeze, ko rimusanze n'aba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kwimyerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro, haracyariho ivyisigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracyari ivyisigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagera ku nzozi zawe. Haracyari ivyisigiro ko wagera ku vy'abandi babashije kugeraho. Haracyari ivyisigiro ndwara ko wabashaga kwikira. Haracyari ivyisigiro ko wakomera utarapfa ni wihebure. Bidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana iguhezagire cyane. Turakomeje ikigwa twatangiye ifise teme ivuga ngo niye mpamvu ituma Imana yemera kuduca mu bibazo. Iki ni igice cya 5. Turagushimira ubabanye nacu kuva mu gice cya mbere kugera muri kino gice cya 5. Mu gice cya 4 hari ikigwa twatanguyemwo, menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera kuvyo wasezeraniwe n'Imana. Menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera kuvyo wasezeraniwe n'Imana. Ndasubiramwo, menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera kuvyo wasezeraniwe n'Imana, cyangwa ukagera kuvyasezeranye. Hari uburyo 12 ukwiriye kwitwaramwo kugira ngo bashe kugera kuvyasezeranywe n'Imana. Twaravuze mu bice bitambutse isoko y'ibibazo. Twarebeye hamwe dusanga ibibazo bituruka kuri Satani, ariko impamvu Satani abizana ni kugira ngo tubashe kuva ku Mana. Usomye Zaburi ya 34 umurongo wa 19 havuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ngariko iyo Uhoraho aje kuyamukiza ayamukiza yose. Umugororotsi arahura n'amarushwa, umugororotsi arahura n'ibibazo. Hari abantu bazi ko kuba Imana no kugororoka ko bishobora gutuma ibibazo bitaza ku buzima bwawe. Uzakubwira ivyo azaba ariko kubesha. Kuba ukijijwe, kuba usenga, kuba ufise Imana wuzuye mpwemu yera ntabwo bikubuza guhura n'ibibazo. Paulo kuba yari yuzuye mpwemu yera akora ibitangaza n'imenyetso, ntabwo vyamubujije kwinjira mu gasho, ntabwo vyamubujije gukubitwa inkoni no gutegwa amabuye, ntabwo vyabujije ubwato yararimwo ko busambukira mu kiyaga. Imana yari yabimubwiye, ariko nta nubwo yigeze asenga kugira ngo bibashe guhagarara. Ahubwo Imana yari yamweretse finale yuko ubwato butegerezwa gusambuka, ariko inyuma yaho bose bakava mu kiyaga ari bazima. Kuba uri kumwe n'Imana ntibizakubuza guhura n'ibibazo. Birivuga ngo iki? Birivuga ngo intumwa ziri kumwe na Yesu mu bwato, haje umuyaga uturuka mu mpande zose ubaturuka imbere, urabakubita uwo muyaga ndetse utuma ubwato bwuzura amazi. Bagerageza gufata amazi bayasubiza mu kiyaga, bararuha. Yesu bari kumwe, noneho baramukangura. Birivuga ngo Yesu acahagarika uwo muyaga, ahagaturisha n'ikiyaga. Kuba uri kumwe n'Umwami ntibizakubuza guhura n'ibibazo. Birivuga ngo iki? Mu cete cya 2 Paul yandikiye Timoteyo ibice vyaho, reka turabe ibice vyaho ni 2 murongo waho wa 12. Ibice vyaho 2 turaho umurongo wa 12. So ibice vyaho 2 umurongo wa 12 haravuga ngo umurongo wa 12, namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nawe azotwihakana. Abirivuze ngo namba twihangana mu bibazo, mu bigeragezo turiko turacamo, ngo tuzakwimana na Kristo. Namba twihanganira ivyo turiko turabamo, tuzokwirane, tuzobana n'Umwami. Ariko ngo namba tumwihakana nawe azatwihakana kuri wa munsi. Ibibazo uri kuracamwo, intambara uri kurabamo, Imana yaraziretse, ariko Satani niwe yazizanye kugira ngo wihakane Imana uve ku Mana. Ariko icyo usabwa, urasabwa kwihangana. Icyo usabwa, urasabwa kwihangana muri ivyo uri kuracamo. Usomye icete cya 2 Paul yandikiye Timoteyo nyene ibice 3 umurongo wa 12 havuga ngo mbere abagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazohamwa. Abantu bose bagomba ngo kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazohamwa. Igihe cyose ushaka kugenda wubaha Imana uri muri Kristo, umenye kuzahamwa. Twararebeye hamwe
mu bice bitatu vyatambutse impamvu Imana ituma yemera ko dushikirwa n'ibibazo. Zari impamvu zine zituma Imana yemera ko ibibazo biza ku buzima bwacu. Twarazirebeye hamwe, ntabwo ngiye kuzigarukaho. Nimba ari rya mbere dukurikiranye kuri no channel ya YouTube, reka ngusabe gukanda subscribe. Akaba ari rya mbere dukurikiranye, kanda sabone cyangwa subscribe kugira ngo dushizeho ibindi vyigwa ubu wa mbere ubikurikirana. Ukande na like cyagufashije, cyandike muri commentaire. Ukaba uri kuri Facebook, reka ngusabe gukanda follow kuri no page cyangwa suivi na like, ongera upartage ku nshuti zawe. Ukaba uri kuradukurikirana uri muri groupe ya WhatsApp, urafite inshuti zawe, ndashaka kugusaba zirungikire ino audio kugira ngo zibashe gufashwa. Imana iguhezagire cyane. Turakomeje rero muri kino gice cya gatanu, aho turiko turebera hamwe uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera kuvyo wasezeraniwe n'Imana. Uburyo bwa mbere twarabuvuze mu gice cya 4. Kino gice cya gatanu turavuga uburyo bwa kabiri wo kwitwaramwo, wo kwifatamwo kugira ngo bashe kugera kuvyasezeranywe. Icya kabiri rero ni ugusenga Imana. Vuga ati gusenga Imana. Usomye Yobu ibice vyaho, igice ca mbere ugahera ku murongo waho wa 21. Reka duhere kuwa 20. Aravuga ngo maze Yobu apfa hasi yitanamurira ko umutamana wiwe, yimosha inkomvorera, yikubita hasi arasenga. Imana ishimwe cyane. Murongo 21 ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nirishimagizwe. Muri ivyo byose Yobu ntiyakoze icyaha canke ngo aherereze amafuti ku Mana. Mu bihe bikomeye Yobu yariko aracamwo, murabizi twagiye tubirebera hamwe, gitabo cya Yobu twaragihagazeho cyane. Ivyabaye kuri Yobu nta cyaha yari yakoze, ariko zari novuga ko yari teste, cyari kibazo yari karacamwo, cyari giturutse kuri Satani, ariko n'Imana yari yahaye uburenganzira Satani kugira ngo yatake Yobu, kubera ko Imana yizera Yobu katohemuka, kazoguma ku Mana no mugihe Yobu ari karaca muri ivyo bibazo. Ivyo vyatumye Imana yemerera Satani ko agerageza Yobu. Satani yagerageje Yobu kugira ngo bikunde Yobu ave ku Mana, areke Imana, areke gusenga, areke kubaha Imana. Ariko Yobu amaze kubura abana biwe bose 10, Yobu amaze kubura ivyo atunze byose, Yobu ngo yaciye afukama arasenga, ashima Imana. Abakristo benshi yo muhuye n'ibibazo no mu ishengero ntimugaruka. Benshi yo muhuye n'ibibazo nimusubira kuboneka muzu y'Imana. Nivyo abakristo bari uburyo butandukanye. Hari abandi yo bahuye n'ibibazo baza imbere y'Imana. Mwe nabo rero kenshi Imana ntinabirangiza, kubera mwe nabo Imana ibibona yuko ibihejeje izo bibazo ko mutosubira kugaruka imbere y'Imana. Hari abakristo bishuwe baca bava ku Mana, ariko kandi hari n'abandi bakristo iyo bahuye n'ibibazo baca bava ku Mana no gusenga badasubira gusenga. Ibibazo Satani ashobora kubizana ku nzira yacu kugira ngo bikunde duhebe Imana. Ni nkuko Satani ashobora no kuzana ibigaragara nk'ibisubizo. Niyo mpamvu birivuga ngo hari igihe yihindura marayika w'umuco, ariko mwumve ko atari umuco, ariko hari igihe yigira marayika w'umuco. Bisigura ngo hari igihe ashobora kuza akaguha ibintu runaka kandi byiza mu maso yawe bigaragara nka byiza, ariko inyuma y'ivyo bintu byiza akaba hanyegejeyo umwijima. Arashobora kuguha akazi, Satani arashobora kugurura umuryango ukabona akazi, wowe ukibaza ngo ni Imana yaguhaye ako kazi. Kumeni Satani yuguruye ako kugi kugira ngo bikunda ku kazi kagusamaze ntusubire no kuja gusenga. Hari umuntu yambwiye ngo jewe Dimashe ngo nico gendo nk'amafaranga menshi, ngo nje abakiriya nkunda kubaronka mu minsi nja gusenga. Ati niyo mpamvu gusenga umusa n'uwabihagaritse, kubera iki Satani akuzanira abo bakiriya mu gihe azi neza ko cari igihe cyo kuja gukoranira hamwe n'abandi kugira ngo bashe gufashwa. Ni kubera ko Satani agomba gusinziriza muri ivyo bintu, agomba gusinziriza muri ivyo bintu vyo mwisi. Kandi birivuga ngo isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo, birikongera kavuga ngo vyakumarira iki kunguka ivyo mwisi byose ugahomba ubugingo budashira. Mpamvu Satani azana ivyo azana ni kugira ngo tuve ku Mana. Ikintu cyose ufise cyagushize kure y'Imana, menya ko isoko y'ico kintu itavuye ku Mana, kubera ikintu cyose givuye ku Mana kidusunikira ku Mana,
kitugumiza ku Mana. Nimba ari akazi ufise, nimba ari urugo wubase mbwa ukabona ruko rugushira kure y'Imana, nimba ari ibihurimo, umenye neza ko isoko y'ivyo bintu atari Imana ahubwo ari Satani. Kwera ibintu vyose vyaturutse ku Mana bidusunikira gufata umwanya wo gusenga. Niyo mpamvu Yobu muri no geragezo yarimo, Yobu ryamusunikiye gusenga. Yobu ntiyavuye ku Mana, Yobu ntiyakoze icyaha, Yobu ntiyitotombeye Imana, Yobu yakomeje yubaha Imana no mu gihe yari karaca mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye. Matayo 26:41 havuga ngo nimube maso musenge nimuje mu mosha mabi, umutima ni ukunze ariko umubiri ufise intege nke. Yesu aravuga ngo nimube maso musenge nimuje mu mosha mabi. Gusenga birashobora gukurinda kuja mu mosha mabi. Mu gihe cy'ibibazo fata umwanya wo gusenga. Daniela ura n'ibibazo afata umwanya arasenga, biza kurangira abamuteguriye intare Danieli yaraziguyemo ava yari muzima, ariko birangira nabo baterewe muri zo ntare, bivuga ngo zibasamira mu kirere, abansi ba Danieli bose barapfa. Mu kibazo cyawe Imana iragomba usenge. Mu ntambara uri kuracamo Imana iragomba usenge. Yoshafati yarasenze, Imana ikirahaguruka iravuga ngo intambara si yawe ahubwo ni jewe ngiye kwigwana. Mu gihe cy'ibibazo cy'intambara tugenda duhura nazo, Imana iragomba kusenga. Biciye mu gusenga intambara zawe zizahinduka intambara z'Imana. Biciye mu gusenga ibibazo byawe bizahinduka ibibazo by'Imana. Intumwa zimaze guhura n'ibibazo mu kiyaga zakanguye Yesu, zabwiye Yesu ibibazo ziriko zirahura navyo. Kwera gusenga nukuganira n'Imana, gusenga n'ubuzima bw'umukristo. Iyo turiko dusenga turabwira Imana nayo ikatubwira, ariko abakristo benshi murakunda kubwira Imana gusa, ariko nimwumve icyo Imana ivuga ku buzima bwanyu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe mutahabwa n'ivyo musabye, mutabona n'inzira mwocamo kugira ngo mugire ikintu mugezeho. Ni kubera iki? Mubwira Imana gusa, ariko namwe nimwumviriza ico ibabwira. Masotarabadegi bakaya birivuga ngo Mose aje imbere y'Imana arayibwira ati none ka Bisirayeli wambwiye ko mbajana Kanani, tugeze imbere y'ikiyaga, ikiyaga nta bwato wadushiriyeho, raba inyuma Farawo n'ingabo ze, raba hakurya no hakuno n'imisozi, none turacaye, nubona ko tugiye gupfira hano. Imana ibwira Mose ngo niki ufise mu ntoki? Aravuga ati nyabuna ni inkoni. Imana yamubwira ngo genda ubabwire bakomeze bagende, maze urambura iyo nkoni hejuru y'ikiyaga kiraza kwica mu kubiri. Iyo aza Mose aza kubwira Imana gusa agacapfayo direct bari gupfira harya hantu, ariko ayejeje kubwira Imana yarumvirije icyo Imana imubwira. Imana imuha instruction, Imana imuha akantu ko gukora kugira ngo bagire, kugira ngo babashe kujabuka. Yoshua ageze hariya, bageze kuri Yeriko basenze Imana, babaza Imana uko bo kwinjira muri Yeriko. Imana ibabwira ati nimuzunguruke Yeriko inshuro ndwi. Hari igihe bisaba kumviriza Imana ikivuga kugira ngo bashe gukora icyo yavuze, kubera icyo Imana ivuga nico kitekeyemo ubuzima, nico kirimwo inyishu yawe. Kubera igihe cyose Imana yagomba kwishura abantu yabarungikiraga ijambo. Ni byiza gusenga kwawe kumviriza icyo Imana ivuga, apana kuyibwira gusa nkaho umengo ni umukozi wawe uri kuragenda kubwira ibintu ategerezwa gukora. Ariko Imana n'umuvyeyi, ni papa, turaganira tukayibwira ariko nayo ikatubwira. Imana iguhezagire cyane. Gusenga bizatuma ukomera, gusenga bizaguhuza n'Imana, gusenga bizagurutsa ubuzima bw'Imana muri wowe, gusenga bizakwiziza mu masezerano, gusenga bizatuma isezerano Imana yasezeranye ku buzima bwawe ryambara umubiri risohora ku buzima bwawe. Ntuzahebe gusenga, uzahebe ibindi ariko ntuzahebe gusenga, uzahebe kurya ariko ntuzahebe gusenga, uzahebe amarigara ntuzahebe gusenga. Gusenga kurubaka, kurarema, kuraremesha, kurahindura, kurabohora. Uzajyame kugusenga ubuzima bwawe buzatotahara. Somye Luka 18 batubwira inkuru y'umupfakazi yari afise urubanza, ngariko mucamanza akagoma muzembagiza amubwira ngo genda uzagaruke, nawe agakomeza agaruka. Vyarangiye amucira urubanza rumukiza. Ntiyabikoze kubera mukunda, ngo ni kubera yase kwa mugora. Uko dubananya dusenga Imana izatwishura, Imana izadukura mu bibazo. Nubandanya usenga uzarengana ibibazo uri kuracamo, uzarengana intambara uri kuracamo. Kubera gusenga
kurarema, kandi gusenga kurubaka, kandi gusenga kurahindura. Imana iguhezagire cyane. Data turagushimiye kubw'ijambo ryawe, uryumvishije wese riramwubatse riramukomeje. Zana impinduka mu buzima bwabo, abagoye nibakire, aboshe nibabohoke. Sinzi ibibazo bari gucamo, ariko babera inyishu muri bino bibazo mu izina rya Kristo Yesu. Bahe kubirengana Mwami, kandi ubaremere intahe mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Imana ibahezagire cyane. Wifuza gusengerwa ari inzozi warose zirakuzazanira, twandikire kuri no WhatsApp plus 257 65 77 339. Mwarahizagiwe, mwari kumwe na Apostle Ndwa Kristo. Glory shine.